Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 11 ntwarane 2026. Namakuru rero tubazaniye yihuta cane muri uyu mwanya kandi ariko aravugwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibimenyesha makuru yaba ibyo mu Burundi hamwe n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu. Alain Guillaume Bunyoni generali umwe rudende mu gipolisi c'u Burundi arahejeje kurekurwa. Ayo niyo makuru tugiye kubashikiriza mwumviriza uko vyari vyifashe ariko mu buryo bw'ifunyafunya nkuko tuza kubibagezaho ku buryo bw'idonido tukanabagezaho operation yose yo gutahukana Alain Guillaume Bunyoni ajanwa mu rugo. Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo hari kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 11 ntwarane 2026. Iyo nkuru rero ikaba yemezwa n'umushingwa manza wiwe Maître Placide Gatoto. Urongoye ibohero rikuru rya Gitega ni Colonel Salomon Nduwayezu akaba avuga ko bashize mu ngiro itegeko kuva ari bashikiye bivuze ko ari itegeko ryavuye mu bakuru. Eka ni cumba General Alain Guillaume Bunyoni yahora arwariyemwo kirugaye aho atanumwe mu bajejwe umutekano yahabarizwa. Urongoye ibitaro mpuzantara vy'Igitega ni muganga Eric Ndiho kubgayo akaba yanse kugira ico abivugako. Tubibutse ko General Alain Guillaume Bunyoni yari yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose yagirizwa gushaka gutembagaza inzego z'igihugu hamwe no gushaka kugandagura umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Iyo siyo nkuru gusa ariko iravugwa kwirekurwa umupolisi akomeye canke umusirikare ahubwo Alain Guillaume Bunyoni ntiyarekuwe yenyine ahubwo yarekuwe ari kumwe na Colonel Michel Kazungu bakaba barekuwe bose kuri uyu murango wo kuri uyu musi. Michel Kazungu rero akaba yaragirijwe kugerageza kugandagura Pierre Nkurunziza. Ivyo byose rero mu kanya gato tukaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Ikinyamakuru Haguruka kikaba gihejeje gutangaza uko operasiyo yo kurekura Alain Guillaume Bunyoni no kumushitsa mu rugo vyoba vyagenze navyo turaza kubibashikiriza muri aya makuru. Ikindi kandi Pacifique Rinahazwe nawe ku rubuga rwiwe akaba ahejeje gutangaza yandi makuru akomeye cane ku bapolisi bahora bacunze Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo byose muri aya makuru tukaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Chonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ni hamanda y'ijambo Hejuru TV ifyonze ko gucuronka ibiganiro n'amakuru vyacu uri mu bambere turabahaye ikaze aho muri hose. Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe ahabwa n'uburenganzira bwo kuza kwivuza ariko ataha imuhira iwe. Nkuko rero amakuru yemezwa n'umushingo manza wiwe General Alain Guillaume Bunyoni yaramaze igihe arwaye akaba yaratabarijwe n'abatari bake basaba ko yoronswa uburenganzira bwo kwivuza. Ni mu gihe rero vyavurwa ko yasa n'uwataye ubwenge mbere ko atarakibasha no kuvuga. Ico gihe rero bikaba vyavurwa ko niyo hagize abagenda kumuraba mu cumba bamusanga yinyegeje munsi y'igitanda. Nyuma gato yari ibitaro bikuru vya Gitega ku 9 Gitugutu 2025 ariko abatari bake bakaba bari bagumye basaba ko yomanukanwa i Bujumbura. Mu nyuma rero yarajanwe ku bitaro vya Kira Hospital ariko rero ntiyatevyeyo cane ahubwo yasubijwe mu bitaro vya Gitega. Ku muhingamo kuri uyu wa 11 ntwarane 2025 niho uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere yasohorwa ibohero rikuru rya Gitega nkuko amakuru adushikira ameze. General Alain Guillaume Bunyoni akaba yatwawe n'imodokari y'abarwayi ubwo ni ambulance niyo yamuvanye ku bitaro vya Gitega ikamushikana muhira iwe. Bikaba bivurwa ko yarameze nabi cane akaba yahawe uburenganzira bwo kuza kwivuza ariko ataha imuhira iwe. Siwe gusa yarekuwe ahubwo yarekuranywe na Colonel Michel Kazungu. Amakuru rero ariko avuga ko abapolisi bahora bacunze Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero rya Gitega hamwe no mu bitaro vy'intara vya Gitega ubu nabo boba bahawe akaruhuko kugira ngo baje kwiruhutsa kuko nabo ngo bari barushe bikomeye cyane. Isaha 8 zirenga gato rero niho Alain Guillaume Bunyoni yavanwe mu bitaro vya Gitega ajanwa muhira iwe muri operation yari ikomeye cyane aho yaragendaniwe n'abapolisi bakomeye cyane harimo kandi n'abahora bamucunze yaba mu ibohero ndetse no mu bitaro vya Gitega.
uwurongoye ibitaro ibohero rikuru rya Gitega Colonel Salomon Nduwayezu aho Alain Guillaume Bunyoni yarafungiwe avuga ko rero ko bashize mu ngiro itegeko kuva ribashikiye bivuze ko ari itegeko ryaturutse ibukuru n'icumba Alain Guillaume Bunyoni yahora arwariyemo ubu kirugaye ndetse amakuru adushikira nuko n'ibintu byose byoba byasohowe muri ico cumba ca Alain Guillaume Bunyoni yari arwariyemwo. Abakuru adushikira nuko abanyororo bagabo aribo bahawe ico gikorwa co gusohora ibintu vya Alain Guillaume Bunyoni cumba cose kikaba gisigaye ikigaragara ata muntu numwe arimwo. Operation rero yo kuvana Alain Guillaume Bunyoni kwibohero amushitsa iwe mu rugo ubu nyene akaba yamanukanwe i Bujumbura na ambulance bikavuga ko arungitswe kwivuriza imuhira haribazwa niba rero agiye kujanwa mu bitaro vya Kera Hospital canke agiye kujanwa hanze y'igihugu nkuko vyari vyatanguye kunurwanurwa n'abantu bagiye batandukanye bagiye barakurikirana ivy'amagara ya Alain Guillaume Bunyoni. Makuru rero ya dekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni hamwe na Colonel yagirizwa kuba yarahemukiye Pierre Nkurunziza muri kudeta ya 2015 aje yiyongera kubamenyesha makuru Claude Nogrede Nduwimana na Sandra Muhoza bari barekuwe mu yinga riheze. Ivyo byose rero bikaba biza abiherekeza ibyagiye biravugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kubimenyesha makuru vyagiye biragaruka kuri iyi nkuru yirekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni reka navyo tubibashikirize. Colonel Michel Kazungu hamwe na General Alain Guillaume Bunyoni bahejeje kurekurwa vy'agateganyo. Amasoko atandukanye aremeza ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni bene umusirikare Colonel Michel Kazungu barekuwe vy'agateganyo kugira baje kwivuriza iwabo. Mu vyumvirize neza iyo niyo mvu ya mbere yatumye barekurwa no kugira ngo baje gukurikirana amagara yabo bari imuhira. General Bunyoni yafunzwe muri 2023 mu vyaha yahavuye yagira rimwe umugambi wo gutembagaza no kwica President Varisito Ndayishimiye yakoresheje amangetegete. Ku rundi ruhande wa Colonel Michel Kazungu nawe akaba yarafunzwe kuva muri 2015 yagirijwe ko ari mu bagerageze gutembagaza President Nkurunziza Ngenekezo rya 13 kwezi kwa gatanu 2015 bose uko ari babiri bari babangamiwe rwose n'ingwara. Wumvirize rero operation yo gutahana Alain Guillaume Bunyoni. Isaha 8 zirenga niko General Alain Guillaume Bunyoni yava igitega mwibohero. Abapolisi bahora bamucunze nibo nubundi bamucungereye ubuzima gushika muhira. Ubu rero bariko bariruhutsa cyane bavuga ko nabo bari barushe bikomeye. Ni vyiza ko zino ntwazagabo zibiri zirekuwe kugira zije kwivuza ariko vyobaye vyiza kurusha hamwe abo basangiye amadosiye bose boca barekurwa vy'agateganyo. Ikindi rero mugomba kumenya nuko Alain Guillaume Bunyoni yoba yaherekejwe muhira n'abapolisi ariko rero akaba yatashe ari muri rusehabaniha canke ambulance kuko amagara yiwe ameze nabi cyane nkuko bitangazwa n'abategetsi batandukanye mu makuru yacu y'ibanga twaba twaronse kuri uwa 11 ntwarane 2026 n'ubwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere. Alain Guillaume Bunyoni yasorwa ibohero rikuru rya Gitega ku masaha twababwiye nkuko amasoko yacu ariko abidushikiriza. Alain Guillaume Bunyoni akaba yatwawe n'imodoka y'abarwayi ambulance bikavuga ko yari ameze nabi cyane akaba yahawe n'uburenganzira bwo kuza kwivuza ariko ataha imuhiriwe. Nkuko rero amakuru abandanya bivuga ayo mahirwe yo kuvurwa kongera gatahiwe ntiyahawe Bunyoni wenyine ahubwo bakaba basohotse mu ibohero ari abantu 10 harimo na Colonel Michel Kazungu twababwiye ivyiwe. Tubibutsa ko rero Alain Guillaume Bunyoni yakuwe mu mabanga yo kumushikiranganje wa mbere mu kwezi kw'icenda umwaka 2022 acarafatwa muri ndamukiza 2023 bumusanze aho yari yanyegiye ku mutumba ku mukuru w'umutumba kumubone. Mu nyuma rero yahavuye ajanwa gufungwa mu iperereza Bujumbura mu ibohero kuri rya Ngozi no mu ibohero rikuru rya Gitega aho yateguriwe agasho kadasanzwe gatuma atabonana n'abandi bantu. Mushikiriza amanza yari yasabiye General Alain Guillaume Bunyoni igihano cyo gufunga ubuzima bwose ku vyahindwi ari byo vyibi harimo guhungabanya umutekano w'igihugu, harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, harimo gutuka izina ry'umukuru w'igihugu n'iry'umushikiranganje wa mbere, harimo gutegura kugandagura umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zisunga ibwirizwa shingiro, harimo gutanga ibigwanisha adafitiye uruhusha, harimo kurenka inyungu mu buryo buciye kubiri n'amategeko, harimo gukoresha amangetegete canke fetishe mu kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu
ntumbero yo gutembagaza inzego zisunga ibwirizwa shingiro. Kuri ivi byose General Alain Guillaume Bunyoni yarabihakanye, ahubwo akaba yari yasavye kugirwa umwere akarekurwa akidegembya. Mu mburano ziwe akaba yari yagirije umushikirizamanza ko ata bintu bifatika yigeze azana vyo kwerekana ingene yakoze ivyo vyaha. Niko rero Alain Guillaume Bunyoni vyoba vyaragenze. Mu bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye mu kinyamakuru Bonesha FM, ubu rero bakaba batangaza iyi nkuru bagira ati Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo. Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo kuri uyu wa gatatu gerekezo ya 11 ntwarante 2026 nk'uko iyo nkuru yemezwa n'umushingwamanza wiwe Maître Placide Gatoto. Urongoye ibohero rikuru rya Gitega Colonel Salomon Nduwayezu akavuga ko bashize mu ngiro itegeko kuva ribashikiriye. Eka ngo n'icumba Alain Guillaume Bunyoni yahora arwariyemwo kirugaye, aho ata n'umwe mu bajejwe umutekano yahabarizwa bashikiriza ayo makuru. Urongoye ibitaro mpuzantara vy'Igitega muganga Eric Ndokubwayo akaba yanze kugira ico abivugako. Uretse ko General Alain Guillaume Bunyoni yari yagatiwe gufunga ubuzima bwiwe bwose yagirizwa gushaka gutembagaza inzego z'igihugu hamwe no gushaka kugandagura umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ya leta y'u Burundi akaba yari amaze hafi imyaka 3 afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Uko rero niko ikimenyesha makuru Bonesha FM coba kibishikiriza. Mu bindi bimenyesha makuru rero nka RPA ijwi ry'abanyagihugu nabo bakaba banditse ku mbuga bazaba bagira bati Alain Guillaume Bunyoni yahejeje gutezurirwa. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Bunyoni yari yakiriwe umunyororo wo guherayo n'amasentara abiri yose yarengutsemwo. Kuri uyu wa 11 Warane arasubijwe umwidegemvyo vy'agateganyo akaba atashe ava mu bitaro bikuru vya Gitega aho yaragwariye kuva muri Gitugutu 2025. Alain Guillaume Bunyoni yarafunzwe kuva muri Ntwarante 2023. Niko Radio RPA yoyo ibishikiriza. Hari ikinyamakuru citwa Yaga naco gishikiriza inkuru zibiba biriko biragaruka ko irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibimenyesha makuru. Bo banditse kuri iyi nkuru bagira bati amakuru atangwa n'abegerwe yahoze ari umushikiranganje wa mbere avuga ko Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe kuri uyu munsi w'itariki ya 11 Ntwarante 2026 hafi isaha 8 z'umuhingamo asohotse ibitaro by'akarere vya Gitega. Inshuti yiwe ya hafi yemeje irekurwa rya Bunyoni kumvo z'amagara kugira ashobore kwivuza. Ico kinyamakuru Yaga kikabandanya kiti nta masoko ya Yaga yemeje iyo nkuru, nta rwego rwa leta turatangaza ibijanye n'irekurwa ry'urwo yafunze yari intwanzaga mu gipolisi yo kw'ipete rya General de Police. Mu bushikiranganje bw'ubutungane yaba umushikiranganje Alfred Ahingejeje canke umuvugizi w'ubushikiranganje Germaine Ntawuyamara ntawashoboye kuduha umuco. Alain Guillaume Bunyoni ngo yari yafunzwe kuva kuwa 21 Ndamukiza 2023 yagirizwa umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi, kwica umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akoresheje amangetengete no guteka inzego za leta y'u Burundi. Ivyaha yakanye yari yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, hongera hafatwe n'amatungo yiwe. Sivyo bimenyesha amakuru gusa byabishikirije, ahubwo na bimenyesha amakuru bire international nka BBC Gahuza nayo ihejeje kuvyandika ko yandika inkuru idondaguye cane. Bakaba bagize bati Alain Guillaume Bunyoni nawe ahoze agiye kurekurwa nk'uko bihejeje kwemerwa. Niko rero ico kinyamakuru BBC Gahuza coba kibishikirije. Hakaba haheze amasaha 3 dutunganye inkuru ico kinyamakuru kivyanditse, ndetse kiri no mu bimwe vyashikirije iyi nkuru. Bakaba bagira bati umwe mu bakuri yigendereza mu Burundi nawe yemerera BBC Gahuza miryango ko Bunyoni hamwe n'abandi bantu 10 barekuwe kumvo z'uburwayi. Ivyo rero twari twanabibashikirije ko abantu bashika 10 ari bo barekuranwe na Alain Guillaume Bunyoni. Bakagira bati umwe mu bakuri yigendereza mu Burundi nayo makuru yadushikirije, ariko ivyaha wewe yagumye hakana harimwo ivyo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gukoresha amangentegete agomba kuganagura umukuru w'igihugu, kuronka amatungo aciye mu nzira zitagororotse nk'ibiturire, tunga ibigwanisha adafitiye uruhusha. Ibyaha wewe yagumye hakana ko muri 2023 sentare mu Burundi yamucira umunyororo wo guherayo. Bunyoni akaba ari ku inyuma ya mezi havuga yuko amagara yiwe yifashe nabi. Niko rero ico kinyamakuru BBC gihejeje kubishikiriza.
Ibindi rero bimenyesha amakuru navyo biriko birandika cane kuri Alain Guillaume Bunyoni. Pacifique Ninahazwe rero nawe akaba ahejeje kwandika iyo nkuru agira ati General Bunyoni na Colonel Michel Kazungu bahejeje kurekurwa vy'agateganyo. Akaba rero yashikirije ibivugwa neza ko Alain Guillaume Bunyoni nawe yarekuwe. Muri izi nkuru rero ziriko ziravugwa cane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari ayandi makuru rero turaza kubandanya kubasigurira kuri iyi dosiye yo kurekura Alain Guillaume Bunyoni nk'uko amasaha araza, ntimuze gucikwa kuri iyi mboneshakure. Imboneshakure rero imwe rudende ibashikiriza amakuru yihuta cane abavugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Reka rero tuyabandanirize mu bindi bisata bitandukanye. Reka uyu mwanya tubabwire ko i Bujumbura hari abantu babiri batowe bamanitswe. Urupfu rw'umutamakazi w'imyaka 80 narwo rukaba ruteye amakenga menshi. Ni mu Cibitoke rero ibiziga bibiri by'abantu byaratowe ku w'Imana wa munani ntwarane mu burere butandukanye, mu gihe urupfu rw'umutamakazi w'imyaka 80 ruteye amakenga menshi mu banyagihugu. Umugabo w'imyaka 42 yoba yarasize ikete ryo gusezera aho asaba ikigongwe abo yagiriye nabi. Ibyo biziga bibiri byatowe bimanitse ku mugozi mu bibanza bitandukanye. Abapfuye rero bari bamanitswe ni Marina Hayo, umukenyezi w'imyaka 80, abo kw'ibarabara rya gatandatu ya quartier Kagazi muri zone Cibitoke, na Eric Ndayisenga w'imyaka 42 aturuka mu gacimbiri Rutaba ku mutumba zone Mugina mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Amakuru twegeranije muri ako gace rero urupfu rw'uwo mutamakazi rurateye amakenga menshi mu babanyi. Benshi mu banyagihugu bakabona ko bigoye cyane ku mukenyezi w'umutamakazi kwimanika wenyene ku giti kiri ku mbuga yiwe kuko nta nguvu zikwiye afise. Kuri ivyo bibazo rero vyibazwa, utari bake mu kibano bakaba basaba ko hokugurwa amatohoza mu ntumbero yo kumenya neza imvo nyazo z'urwo rupfu, hakanerekanwa umuco wose kuri urwo rupfu. Ikete ryo gusezera rero rikaba ryaratowe ku rupfu rero rugira kabiri rwa Eric Ndayisenga. Amasoko akaba yemeza ko yoba yarasize ikete, akaba asaba n'ikigongwe abantu yoba yaracumuyeho canke yarababaje. Ku bwa bamwe rero mu banyagihugu muri ako gace, umugabo yarazwi nk'imbonerakure, umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yarazwi nk'uwama ari mu matati n'abantu benshi bo mu kibano. Kavuga kandi ko kenshi yahohoteye canke agatera ubwoba bamwe mu banyagihugu, akavuga ko atawoshobora kumukorako kubera ko ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri ako gace rero bamwe mu banyagihugu bakaba bavuga ko batababajwe n'urupfu rwiwe. Ikintu rero kitamenyerewe nuko ku munsi wa mbere abantu bake cane nibo bagiye ku rugo rwiwe guhoza umuryango. Umuryango rero niwo wafifashije ikiziga. Indongo zero zo muri ako gace ntiziragira ico zishikirije kuri izo mpfu zibiri. Amatohoza niyo yoshobora kwerekana uburyo ubwo bwicanyi bwabayemo. Kuva mu ntango z'umwaka 2026 intara ya Bujumbura yamaze gutorwamwo ibiziga bishika 30. Mu mwaka uheze rero yari ku rutonde rw'intara zishwemo abantu benshi mu Burundi nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe Liga Iteka riharanira agateka kazina muntu ubu rikorera mu buhungiro. Ico zishikirije rero muri ako karere ntibarashikiriza icemezo ku mugaragaro kuri izo mpfu zibiri. Itoza rirashobora gufasha kumenya neza ivyateye izo mpfu. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2026 mu ntara ya Bujumbura hamaze kuboneka imirambo igera kuri 30. Mwaka uheze iyo ntambara rero yari zashitse ku bwinshi mu mpfu z'agahomerabunwa muri iki gihugu gito cyo muri Afurika y'ubuseruko nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Liga Iteka kuri ubu rikorera i Bujumbura vyoba vyifashe. Mwumviriza ko biteye amakenga amenshi cane. N'ikigongwe abantu yoba yaracumuyeho canke yarababaje. Ku bwa bamwe rero mu banyagihugu muri ako gace, umugabo yarazwi nk'imbonerakure, umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yarazwi nk'uwama ari mu matati n'abantu benshi bo mu kibano. Kavuga kandi ko kenshi yahohoteye canke agatera ubwoba bamwe mu banyagihugu, akavuga ko atawoshobora kumukorako kubera ko ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri ako gace rero bamwe mu
mu banyagihugu bakaba bavuga ko batababajwe n'urupfu rwiwe. Ikintu rero kitamenyerewe nuko ku munsi wa mbere abantu bake cane nibo bagiye ku rugo rwiwe guhoza umuryango rero niwo wifashije ikiziga. Indongo zero zo muri ako gace ntiziragira ico zishikirije kuri izo mpfu zibiri. Amatohoza niyo yoshobora kwerekana uburyo ubwo bwicanyi bwabayemo. Kuva mu ntango z'umwaka 2026 intara ya Bujumbura yamaze gutorwamwo ibiziga bishika 30. Mu mwaka uheze rero yari ku rutonde rw'intara zishwemo abantu benshi mu Burundi nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ry'igiteka riharanira agateka kazina muntu ubu rikorera mu buhungiro. Ico zishikirije rero muri ako karere